Umuvugizi TV. Twita Tridumu Pascal duhimbaza mu munsi umwe rudende, ikinyegezwa kimwe rudende duhimbaza mu minsi itatu. Uno munsi rero akaba ari umunsi wa mbere muri iyo minsi itatu tuzohimbariza hamwe. N'umunsi rero wa mbere twibuka aho Yesu Kristo yagira Ukaristiya, isakramento rya mbere rikomeye riduha ubuzima, ariyo mfungurwa twama tuza turondera twebwe ababatijwe bose, cyane cyane abasangiye. N'umunsi rero mukuru cyane muri Ekleziya, na cyane cyane murabona ni n'umunsi mukuru w'ingendanyi, kuko ku buryo bwiharije barakurikirana Yesu mu Ukaristiya, mu gusenga, mu gusangira no mu kwigora bakaba intumwa. Kandi n'umunsi mukuru waho twibuka Yesu Kristo yagize isakramento ry'ubusaseredoti, yitorera abo yishakiye kugira ngo bamufashe, kugira ngo ibyo agize bizokwame byibukwa imyaka yose. Kandi mu bisomwa by'uno munsi turaza kubyumvamo, niho yagira n'isakramento ry'urukundo, isakramento ibwirizwa ry'urukundo riduhamagarira gukundana, na cyane cyane guca bugufi nk'uko muza kubyumva cyangwa muza kubibona. Yesu wenyine yakira umutamana, agakenyera, agafukama, koza abatumwa ibirenge. N'umunsi rero twibuka Ukaristiya ya mbere, nicyo gituma nitabe nakuro mubona ata Yesu arimwo, kuko Yesu niwe yatanguye ku munsi wa kane mweranda iryo sakramento ry'Ukaristiya. Imbere yaho nta kintu cyitwa Ukaristiya cyari kihari. Urumva rero yuko ari nk'isabukuru rikomeye cyane. Nicyo gituma rero duhamagariwe guhimbaza ino minsi mikuru itatu mu munsi umwe duhimbawe. Burya rero kandi sinabyiza gusenga uno munsi hanyuma ejo ukaca usiba na hirya y'ejo, kuko ni ikinyegezwa kimwe tuba dukwiye nk'abakristo gusenga, kuninahaza muri uwo munsi umwe rudende. Turaza kuyisabira inema yo gukunda Ukaristiya gusumba, turaza kuyisabira inema yo guca bugufi, turaza gusabira n'abasaseredoti bacu, abasaseredoti banyu, dusabira n'abakristo bose. Hariho kandi n'umukristo ariko arisabira mu buryo bwiharije kubohoka. Noneho bavukanye imbere ko duhereza ino nkuka y'imisa, muze duce bugufi dusabe Imana imbabazi kuri aho hose twagiye turayicumurako. Ndirega ku Mana Data rugira byose, no mu kuyabaka tuzategerezwa niko naracumuye, tumurabizi tumuranire kirankana. Nicyo gituma Nyamwasa Mariya muhimbaza yamwe rumurikira abamarayika n'aberanda bose, namwegereye iwacu bamusabire kumukama. Amen. Imana rugira byose nikugirira ikigongwe, maze niyamara kuturekura ibicumuro byacu duha ubuzima budahera.
gihugu cya Isirayeli ati uku kwezi murakugira ukwa mbere mu yandi yose kuraba ariko kuzotangura umwaka. Murabwira ishengero ry'Isirayeli ko ku munsi w'icumi w'uku kwezi umuryango wose urugo rwose ruzobaga umwagazi. Umuryango uzoba urimwo bake uzoheza uje hamwe n'ababanyi umwagazi bawugabangane n'abazoba baraho bose. Uzoba umwagazi utagira akanenge w'agasuguru kamaze umwaka umwe gusa. Bazobaga umwagazi w'intama canke agahushi k'impene. Muzowuzigama gushika ku munsi wa 14 w'uku kwezi, aho ishengero ryose ry'Isirayeli rigera muzowubaga izuba rirenze. Bazofata amaraso y'umwagazi bayamije ku bishimaryango by'inzu bazoba bariko barawufunguriramwo. Muri iryo joro bazofungura inyama zawo babanje kuzitara, bazikoze imikate itagira umwambiro be n'imboga zirura. Mu kuzifungura muzokwifata mutya, muzoba mukenyeye mwambaye inkweto mufashe n'inkoni mu minwe. Muzozifungura vuba na vuba kuko uzoba ari umunsi w'Ipasika y'Umukama. Muri iryo joro nzoca mu gihugu cyose, nzokuraho zina mfura yose yo mu Misiri kuva ku bantu gushika ku bitungwa. Ibigereranyo n'ibigirwamana byose byo mu Misiri nzobisanzaza. Ni jewe Imana ndabivuze. Amaraso niyo azoba ikimenyetso c'inzu muzoba mukoraniyemwo. Ninabona ayo maraso nzorengana, mwebwe ntimuzohitanwa n'amashano nzorungika gutikiza igihugu ca Misiri. Uwo munsi murame muwibuka, murawuhimbaza nk'umunsi w'Umukama. Abuzukuru n'abuzukuruza banyu barawugira umunsi mukuru mu myaka yose izokurikirana. Ijambo ry'Imana. tuvugirago umuhezagiro nigo uzangira amaraso ya Kristu.
dusoma mu ibaruwa rya mbere umutumwa Pawulo yandikiye abakorenti. Nshuti zanje, jewe Pawulo narashikirijwe n'umukama ico nabashikirije namwe. Umukama Yezu muri rya joro yafatwa yakiriye umukate, amaze gukenguruka arawumanyura, yongera avuga ati, iki ni umubiri wanje uza gutangwa ku bwanyu, ivyo murabigira munyibuka. Bamaze gufungura afata igikombe avuga ati, iki gikombe ni isezerano rishasha ry'amaraso yanje, igihe cyose muzokinwa murabigire munyibuka. kuko ni ivy'ukuri igihe cyose muba muriko murafungura uwo mukate mukanwa ico gikombe, muba muriko muramenyesha urupfu rw'umukama gushika aho azogarukira. Ijambo ry'Imana. nk'uko twashikirijwe na Yohani Mweranda. Imbere y'umunsi mukuru wa Pasika, Yezu kuko yarazi ko ubutigu bwiwe bwo kuva kuri iyi si ngo asubire kwa se bwashitse, kandi kuko yari yakunze abiwe bo kuri iyi si, yarabakunze urutiziganya. Uwo munsi bariko barafungura, Shetani yari imaze gushira mu mutima wa Yuda Iskariyoti mwene Simoni imigambi yo kumugura. Yezu nawe yarazi ko se yamugabiye ibintu vyose, ko yakomotse ku Mana kandi agira ngo asubire ku Mana. Mu gihe bariko barafungura rero, Yezu yavuye ku meza, akura umutamana wiwe, yakira igitambara aragikenyera, hanyuma asuka amazi mu mubehe, atangura koza ibirenge vy'abatumwa biwe no kubihanaguza nya gitambara akenyeye. Ashikiriye Simoni Petero, Petero amubwira ati, Mukama, ari we unyoza ibirenge? Yezu aramwishura ati,
icyo ngira nturi bugitegera ubu uzogitegera hanyuma. Petero aramubwira ati ntibikabe, ntuzokwigera unyoza ibirenge. Yezu asubizayo ati nintakoza ntacyo uzoba ugisangiye nanje. Simoni Petero amubwira ati Mukama, nibyaba ari ibyo ntunyoza ibirenge bisa, nyoza n'umutwe n'iminwe. Yezu amubwira ati umaze kwiyuhagira ntaba agikeneye kozwa, kuko atamwanda bagifise. Namwe nyene muri beranda, ariko si mwese. Nanone yarazi uwuza kumugura, niko kuvuga ati ni muri beranda mwese. Ahejeje kuboza ibirenge, yambara umutamana wiwe, asubira ku meza ababwira ati mwategereye icyo nabagiriye, munyita mwigisha na Mukama, kandi muvuga ukuri kuko ndiwe. Ko rero jewe Mukama mwigisha nabogeje ibirenge, mubwirizwa namwe kozanya ibirenge. Nabahaye akarorero ngo namwe mwigenze nk'uko nabagiriye. Ndushemeze ijambo ry'Imana. k'umukiza wacu Yesu Kristu. Duhereye rero uno munsi ku munsi wa kane mweranda, twibuka cyane cyane ibintu bitatu bikuru bikuru. Icya mbere twibuka aho Yesu yagira isakramentu y'Ukarisitiya, kandi tukibuka igihe Yesu yagira isakramentu ry'ubusaseredoti, agatuma abo yitoreye ku gushaka kwiwe kugira ngo babandanye igikorwa cyo gucungura isi, aribwo butumwa yahaye abasaseredoti basuku. Tukaca rero twibuka n'ikindi gikomeye cyane, ibwirizwa ry'urukundo Yesu yagize kuri uno munsi. Mu bisomwa rero bya mbere, mu gisomwa cya mbere turaza kumva twumvise ingene Imana ubwa mbere yateguye gukiza abayahudi bari bahungiye mu Misiri, ikagomba kubacungura, ikagomba kubakiza ibakuye muri ubwo buja kugira ngo bahimbaze Pasika. Pesa ni ukuvuga guca hejuru. Naha rero mwumvise ingene Musa na Aroni babwiwe ingene botegura abantu kugira ngo bahimbaze iyo Pasika y'abayahudi, bahimbaze iryo cungurwa n'ibohorwa ryabo kuva mu Misiri. Bati muzoraba mugire umukate uvuye mu ngano zitambiye. Kubera iki? Kubera hajya uri kurahunga, murazi neza bariko abakora imikate yuko ushizemwo umwambiro, utegerezwa gufata umwanya ukwiye kugira ngo uwo mukate uheze uduge. Ivyo rero nta mwanya wari uhari wo kubikora, baciye bategerezwa gukora, bafungura imikate itambiye. Kandi kubera ico n'uno munsi Ukarisitiya duhabwa ikozwe mu mikate itambiye. Hanyuma rero baca bafata bajya n'imboga zirura kugira ngo bibuke iyo bari baje bava. Kandi rero babaga n'umwagazi. Uwo mwagazi rero we yari umwagazi usanzwe, barondera gusabikanya kugira ngo ntihagire ibisigara, kuko ntibari gushobora gusubira inyuma. Mugabo mwagazi tuza kumubona ko ari Yesu Kristu mu nkuru nziza, we nyene yitanze n'amaraso yiwe kugira ngo adukize. Hanyuma rero ico bakoze, amaraso y'umwagazi bagiye barayashira ku nzu z'abo bayahudi kugira ngo Imana niyabona ayo maraso imenye yuko abo ari abayahudi,
dushikiriye umwanya yuko umusaseridoti akora ca gikorwa cyo koza ibirenge. no kubihanaguza nyagitambara akeneye ibyakora ubu ushobora kubitegera ukabitegera ahantu n'intakoza ntacyo tuba bagisana nawe. namwe mugeze nk'uko yabagiriye. Nukuri ndababwiye nta musuku aruta shebuja, nta ntumwa iruta uwayitumye. Kw'ivyo mubizi muzoba muhiriwe nimwabikora. Si mwese mvuga ndaza ko natoya, ariko ivyanditswe bitegerezwa kuranguka ngo udusangiye umukate yampagurukiye. Ndababwiye ubu itaraba muri vyaya mwemere ko ndiwe. Nukuri ndababwiye uwiyakiriye wese akabakirwa nkuwe aba yakirije wenyene. Yesu ngo avugayo umutima umwanka mu nda nko kuvuga ati nukuri ndababwiye umwe muri mwebwe aza kungura. None rero natwe dusaba Imana ntihagire n'umwe yoca mu nzira ya Yuda. Yesu yaradukunze aratwihebera. Dusabwe natwe kongereza urwo rukundo, tumukunde kuruta uko byose,
twongere dukurikire kuko nawe yadukurikiye. dusabe. Bene wacu nadushyira hamwe twese tutakambira umukama atabaza abantu bose amahoro ku isi kandi atabarose ubuhirwe mu ijuru. Dusabire Eklezia yose iriko irahimbaza amabanga ahambaye yo kuwa kane mweranda ku isi yose, ngo Mukama ahangaze umuvyeyi wacu Papa, abepiskopi n'abasaseredoti, ngo barangwe n'urukundo Kristo yatanze ko akarorero. Nitubisaba Umukama. Amahoro arama, maze bitwararike kuronderera ineza n'iterambere rishimikiye ku butungane n'umuvukano. Nitubisaba Umukama. Dusabire ingo zose cyane cyane izigoyagoya, ngo Mukama zirungikire umutima mweranda, zirangwemwo urukundo, umuvukano n'amahoro, bongere biheberanire. Nitubisaba Umukama. Dusabire abarwaye ku mutima no ku mubiri, kugira ngo mu bubabare bwabo bame bisunga Kristo, ntibihebure, bizigire uruhoza ruva kuri we. Nitubisaba Umukama.
udusabire natwe twese dukoraniye ngaha ko Kristo yatweretse urukundo rwiwe ntangire yakunze twebwe abantu tumwigane mu kugendera ijambo ryiwe duhurumbire kumwakira mu Karistiya twiteguye tubisaba umukama. Tugusaba turakwizigiye tubigusabisha Yesu Kristo mukama wacu. Como Vokizi TV.